Bamaze kubona ko batagishobora kuronka amafaranga yabo, abanywanyi b'iyo microfinance twikangure barituye guhera mu gice ca mbere c'uyu mwaka ibanki nkuru y'igihugu BRB ari nayo isanzwe itanga uburenganzira kwishingwa ry'ayo mashirahamwe. Abo banyagihugu bagatangazwa n'ukungena ikibazo cabo cafashwe minenegwe kuko barindiriye ko batunganirizwa amaso agahera mu kirere. Barituye kandi umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana, ariko naho nyene ikibazo cabo nticigeze gitorega umuti. Tubibonye gutyo rero twaregereye BRB turayitura turayereka ikibazo dufise, ariko BRB isa naho yadigadiga ntiyatwereka nta kintu c'akamaro iyo baratugviriyemo. Duhitamwo kubwijana ikibazo kumuhuza, no kumuhuza vyabaye bityo. Guhera mu kwezi kwa kane abo banyagihugu bemeza ko bashobora kumara indwi batonda kugira baronswe amafaranga yabo, uwo bapfuye agasoni bakamuha ibihumbi 50 canke ibihumbi 100, mu gihe haba hariho bamwe muri abo babakeneye ayarenga miliyoni 5. Bamaze kubona ko inzego bituye ataco zariko zirabafasha, niyo baciye bafata ingingo yo kwitwarira Gervais Ntirampeba ariwe yahora arongoye urwego nshingwantwaro rw'iyo microfinance mu butungane. Urubanza turarujana muri parke baratumako abo bantu Gervais baramufata, abanyamitahe nabo nyine bari bamwitwariye, ubu tuvugana arafunzwe. Guhera muri ico kiringo hagiye haraba ubundi busuma butangaje mu gihe bariko barishuza bafatanije n'ubutungane. Akagwi kashizweho na Gervais Ntirampeba kakaba kagiye kararondera abaheraniwe, nk'akarorero uheraniwe miliyoni 20 bakamuha miliyoni 15, izo zindi 5 zigatwagwa nako kagwi nk'uko amasoko yacu abandanya vyemeza. Ugiye kubaza amahera yiwe yaba yasigaye yacarungikwa kuyabaza mu butungane. Uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera uramuswa microfinance twikangure Nyagasani Marjolaine, ariko turamukena. Mu makuru yacu yo hanyuma tuzobabwira ingene bamwe muri izo ndongozi bateye akagere ubutungane hamwe n'amajambo y'iterabwoba bariko barashikiriza.